ukuri ko rero evolution y'umuziki w'urundi yagiye ugenda ivyakurikiye ibi rero mubona vy'ubu usanga amaclip video meza cyane cya kibazo ko uravuga cyo gukompara ico no kubwira cyo mu ijambo rimwe Delisia nuko naho nakubwiye ko nakunda gukompara mugabo hari ivyiza vya kera yego ni vyiza vy'ubu ivyiza vya kera nuko nkuko bivuze yuko ku bya DJ Fernando byateye uruhagarara kuja ahari karakorera ubu uye ikindi kintu cateye uruhagarara n'inza Isanganiro Awards bama Isanganiro bimeze kunuku kuri pancarte ntibaramushirako ico nacari cyo bivugako memba yitwa imyaka n'imyaka nujya minsi rero batangura no kumutera jewe namwe iruhande yiwe Amicale des musiciens ni association association ikintu ca mbere ni kwitanga ntishobora gutwara Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Reka muhundire ndabaramutse mu byo mwese muherereye ndabagumbiriye. Nihimbaza Delisia ni kuri Akamo TV ndabahaye mwiriwe na mwaramutse mu byo mwese muko muradukurikirana nizera neza yuko kino kiganiro tugiye kubashikiriza kizagufasha kuri bamwe buwe rero wamaze kugikurikirana canke se wamaze gushika kuri no mbonesha ku rutaragira sabone bigiye kugira ngo binezereze. Murabizi yuko ndabakunda mushimishe nanje nzobashimisha ndabazanira bitandukanye utwegera kugira j'aime commentaire na partage kugira ngo menye yuko ntariko ndatamba ni rorera nihimbaza Delisia rero hano imbere tikwe n'umutumire mushobora kuba mumuzi atandukanye benshi cyane bashobora kuba bamuzi ariko umuntu ntamenywa na bose bien sûr reka ndamuha ikaze abidondora anabahe mwiriwe na mwaramutse ikaze cyane Nitwa Christian Savye nkaba ndumesha makuru amaze imyaka 20 kuri radio Isanganiro n'imyaka 19 akorana n'ivy'imico kama muri rusange n'ivy'umuziki mu buryo bwirambuye sanzwe ndi ico bita journaliste animateur producteur nkaba uretse n'ivyo nkurikirana imiziki gushikaho nabaye na manager w'abartiste ngeka ngarukirize ngaho uganda kunda umuziki gose okay arakunda umuziki gose kumbure n'ibintu bituma uno munsi ashaka kuba ukunda turumva yuko uri n'umujournaliste nibaza ko ari byo wibazamwo cyane n'ibyo bintu by'umuziki Ego ndafise ibiganiro bibiri bimaze imyaka myinshi kimwe cyitwa Burundi buririmba ikindi cyitwa Weekend Good Burundi buririmba kivuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi Weekend Good nayo kavuga ku vyeke bitama biteguwe vyama bibakundwe hariho n'ivyo nakoze kera vyitwa Melodica bitakibaho no cyane ku Isanganiro hariho no kuba hafi ihiganwa dutegura bitwa Isanganiro Award imyaka 12 irarumanye twamatsuko turategura umva umuziki w'Uburundi wa mahafi ndashaka ko n'umunsi dufasha abantu benshi batandukanye turumva yuko uri n'umujournaliste turumva yuko n'umuziki naho nyene urabarizwayo dutangure gatoyi tuvuge cyane ku bintu by'ubujournaliste urabimazemo igihe kinini cyane uno munsi harimo abantu bashobora kuba babijamwo novuga batabizi bakabijamwo nk'umuntu no musaravyutse yifuje kuba umujournaliste ariko wewe uri citegererezo novuga ko uri citegererezo c'abantu bamwe batandukanye hari abakwigira ko notama nka jewe ndagukurikirana kumbure uno musi umuntu arashaka kuba abigiyemwe atabizi ndakeneye kumenya kuri ivyo bintu by'ubujournaliste uno musi umuntu yumva yuko yoba umujournaliste nikihe kintu co pushinga kuno musi je nshaka kuba umujournaliste nikihe kintu noraba nikihe kintu nokora uciye nyibutsa ikintu canshikiye umunsi wa mbere tuza ngaha Isanganiro abadukuriye batwakiriye bavuze ngo mushaka kuba journaliste duteye uri muzotunga bavuze uko kubera twe twari abanyeshuri bahejeje secondaire
ntibyaduteye ubwoba kuko ntacyo twari dufise byose twayibona umengo ni ibintu bisanzwe mugabo baranatubwira ati ntimuzopfa mwishwe n'inzara kubera ko muzobura amafaranga yo kurira inzu y'abandi yo gufungura bijya bita ama besoin primaire twumva umengo ni sécurité kuri twebwe umwana hejeje secondaire nuko hanyuma baranatubwira ko tuzomenya ibintu byinshi cyane gose kandi tuzomenya n'abantu benshi cyane gose ibintu byose biryoshe ngira kuri nosi kumenyana n'abantu kuyaga n'abantu kuronka ama privilege nk'ubugiye nko muri banki cyangwa muri assurance cyangwa ugiye ahantu hose ukamenya ukwakira akagufasha utuntu n'ingoga iyo avantage urayaronka kubera ko nivyo biraryoshe umuntu atwunga n'utwajya gusa twege denonsa bivye tukavugira bibwe urumva nta mumesha amakuru aronka naho yiba urumva rero urashobora muga gutera imbere ukaronka nayo mafaranga mbere na menshi kwa menshi bakuru bahandi bobo birashika bakaba abantu babitumwa ko ukaba nk'umukorespondant nk'ubugenda amaze kuba umukorespondant wa emission bita Couleur Tropicale kuva muri 2015 ni emission ni kiganiro cyo muri RFI mvuga gake mugabo yumvuze haravamwa akantu urumva rero hari abandi bamesha makuru usanga bari à temps plein ugasanga akorera iradiyo yo hanze cyangwa televiziyo yo hanze bakamurungikira y'amadolari aho rero arashobora kwikenura akaharonka ibintu byinshi kuvuga naho bamesha bako batubwiye ko umesha bakora datunga arashobora gutunga bivanye n'ingene yiteguye nabo akorera arashobora ikinyamakuru ciwe cyangwa umukorespondant ubwo buryo adashoboye kuronka ngaha kuko uburyo bw'amaradiyo n'amateleviziyo muri iki gihugu si bwinshi niho butungiramo mugabo uraguhereza impyaba bushobozi ushobora gutuma ushimwa hanze ugashobora gukora ibiganiro bikomeye ukaja ugafata je namaze kuja mu bihugu byinshi kuri ibintu by'ubumenyesha makuru kuva kera gose ego byarampimbaye gose kubera ko ushobora kugenda kubona aho abandi bakora twaronka amaformation atandukanye twakora ibiganiro nuko ariko none tubiravye uno munsi ni amateleviziyo menshi cyane n'amaradiyo menshi cyane ni n'abajene canke atandukanye usanga n'umusi bariko baraza ku rundi rugezo sinzi ko ari rushimishije canke atari vyiza uno munsi tubibona henshi cyane uriko urabibona nk'ibintu byo bari vyiza cyane baca umugani mu kirundi ngo ubwiza bw'inka nuko bimwe kera amaradiyo akiri make n'amateleviziyo akiri make byaroroha ko agira inguvu nk'ubu muri no myaka abantu mu gisagara ntibakicumbiriza iradiyo baraba ubuhinga bugezweho nico gituma ubu haje ayandi maradiyo n'amateleviziyo menshi aca ku buhinga ngurukanabumenyi ico bita Lonet ico gihe hariho ivyiza n'ivyo kubera ko harahaba umwidegemvyo hakaba demokrasi mu kumenyekanisha amakuru mugabo ko baba ari benshi kandi benshi muri bo ugasanga nta n'ivyo bigiye nta n'amaformation makeya bakoze simpaka umuntu yigira ubumesha amakuru ko natwe ntavyo twize ibindi je nagize science po kw'ishuri n'abaduformye ntavyo bize mugabo ico gihe harahaba amaformation mato amahugurwa ugasanga bariko baratwigisha ibintu bimwe bituma dutera imbere bakamenya ingene bakatwigisha utuntu ubu rero benshi nta nubwo ayo maformation bakiyaronka nta nayo banakeneye baca bigirira uko babibona ukaca usanga rero birabaye urudavagi hari ikintu gitakara ugasanga abantu ko bakurikira ubwije bafata amakuru atariyo ugasanga abandi bayahinduye ibintu nk'ivyo rero biratuma bisubiza inyuma umwuga mugabo uko minsi iriko iragenda ndabona yuko abatujwejwe
kaza sense ziko ziragerageza kuranga ingene zobikurikiranira hafi bakabigira ico bita la régulation. Yego. Umwe wese akitaba uko yitwa. Urumesha amakuru kamenyekana, utarumesha amakuru ko wita umu influenceur. Ukagira mu rwego rw'iwawe. Ivyo rero vuba ndazi yuko atamyaka 3 isigaye bizoba vyamaze gutorerwa inyishu. Wow. Nizera neza yuko mwe muri ko muradukurikirana muraronka impanuro nyinshi hano kino kiganiro nk'icajuko nizera neza ko muza kuronka impanuro nyinshi kandi muza gufashwa nkuko watanguye nabitubwira uribaza cyangwa bon uri muri ntuze domaine y'umuziki nayo nyene no musi umuziki sinzi ngene ubibona wewe sinzi ko ubibona neza sinzi ko ubibona nabi nk'umuntu ashobora kuba yarawukoreye kera ashobora kuba hariho abantu bamwe baganiriye n'umuziki tubona umenga sinzi ko ari mwiza gerageje kuramba umenga ni mwiza navyonze ariko wewe nk'umuntu ashobora kuba yarawutanguye kera warabikoreyemwo uri kuwubona gute ibibazo nk'ivyo je navyo nkunda byo gukompara ivya kera n'ivyo hariho ibihe kujya umuntu avuka agakura agashika mu bigero agasaza akazonapfa erega nyene hariho kisi hariho umuntu wa kera hariho n'ubu ni ukuvuga ko ibihari nivyo vyategezwa kuhaba kandi ibihari no munsi sivyo bizohaba mu myaka izoza jewe uwo muziki ratagiye kukunda ni muto naza no kubahereza agafoto mfise imyaka 3 ndumu DJ muhira uri mu DJ ndumu DJ ntazi no gusoma imyaka 3 hariho ikintu bita biratangaje nivyo bita ama disque hari ibintu bita tourne disque imbere ko ama cassette aza ni ma tourne disque ni kintu ba cyahise tugira gutya kazunguruka kikavuza umuziki yahise disque izo disque rero muhira twari dufise nk'amajana narashaka kuraba couleur nkabona dimension nkacamenya umuziki urimo kandi ntazi gusoma no kuvuga ko uwo muziki wanyengetereye imyaka 3 wihenze imyaka 3 ni mikeya mugabo ku hajya umwana niho akurira niho akurira agiye muri ibi ivyo barimo nivyo nivyo bizomukurikirana umwana bavuga yuko umwana atarakwiza imyaka 7 ari wo kumubwira ntukubona ivyo ashoboye ivyo akunda ivyo ashaka amaze kurenza imyaka 7 ntushobora kumuhindura aba yamaze kugurama izo CD rero ntuziti CD mugazanye ma disque narazipankamenya hakurikira izindi ndirimbo umuziki wahereye aho jewe kuva mfise imyaka 10 11 mesi narara muhira hari ababanye twabana umuvyeyi araturikura no kuri bonani umunsi mukuru w'abarasta akatubwira ntimuze kundodorerako tukatamba gushika mu gatondo tukaruha 10 nageze muri adolescence ntagikunda ibintu byo gusohoka nta nivyo niyumvira je nta boîte nigeze njamo kuko umuziki nara uhimvye tumaze gukura mu migwi ndangakaranga ndaza kubahereza ifoto mu za 1994 tuvuza ingoma dushorera baza kwibora nayo tangura rero gutahura umuziki w'ikirundi nta ntambo nimwe y'ikirundi y'abahungu nta tamzi kiretse agasimbo kwa agasimbo maze kurenza imyaka 10 nk'ubukigatanze nari mu club turi mu bantu batanguje club ndangakaranga abagumya banga bahavuye bavamwo intatana ari twabagisenyi za 1999 wewe rero warashoreye ukavuza ingoma kwa umutimbo ukiyereka ugatamba ubusambiri huruma kibiri ukagiri urumva ukamenya iyo intambi zananye n'ici sigura n'imvyino ivyo byose biragutuma ushobora gukunda uwo muziki ukunda je ndi mu bantu za 1994 na 5 nari kuri centre jeune Kamenge tukira basket n'amafoto arahari basket tugenda kwagera ico bita amadeba muri bibliothèque muri video forum turaba ba leader twanima turiga kuvuza amagitara ivyo byose urumva
ubaye mu DJ ya 3 ans hanyuma urabaye umutimba uragiye no kwiga gitari kuri centre ukamenya kuyaga n'abantu ego bakera hanyuma mu nyuma zanga ku radio za 2003 tufise iyo bagage twakwiye kuri centre jeune Kamenge ucumenyera kuvuga kuri micro twari twize n'ibintu byitwa ibi espagnol tukagira igikanda cyitwa salsa tukavuga amaturga maroche tukagira ama club itwa la noblesse n'abandi yarakuraza ama groupe menshi mu mashuri n'amano ivyo byose rero byagenda byongerereza ubumenyi byo gukunda imiziki kumenya ama style y'imiziki n'ibikirikirika mugabo hagati aho ntangwe kuja ku radio naronsa amahirwe atagira uko angana yo kuganira n'abakurambere mu biganiro nagize vyitwa Burundi buraririmba ndashaka kuba baha akarorero hariho nka Ngabo Leonce n'umuntu akomeye gose yanyigishije ibintu byinshi yarabaye directeur wa animation kuri Iprona warafise umugwi wa Iprona yego yaranganirije ibintu by'abaririmbyi ba kera bita ba Pancras umuduri wa Nkeshimana nkumva iyo vyaje bizanana akabitubwira ko iyo vyaje bizana mu myaka 50 60 kuduga nararonse amahirwe yo kuyaga nararonse abo bo baje mu nyuma bo bari batoya kuri Ngabo Leonce nararonse akaje yo kuyaga n'abitwa ba Monseigneur Justin Baransananikiye n'umutama yize muri Amerika no mu Faransa agafise imyanya y'ubushobozi bita doctorat muri musicologie arafise n'ishuri bita Institut de musicologie nawe nyene aranyagira umuziki y'imyaka 60 70 akatuganirira ku baririmbye bahabaye ico gihe wewe yari namuvyara witwa Nikiza David aratuganira kuvyerekeye umugwi wo Orchestre National mu myaka 77 ko yarayuyoboye baratuyagira vyinshi gose kuvyerekeye amahiganwa yabaye mu myaka ya 70-80 twaraganira bitwa bangema Ngema yarabaye chef d'orchestre muri ministère yarafise igitabo cerekanye imigwi yose yabayeho muri iki gihugu n'abari bayigize bose yego hariho bitwa ba Tula aho hari ryari none turumva yuko wagiriwe bako ryo kwicarana n'abantu bari bafise bazi umuziki aho haba hari ryari kugira baguhe ico cicaro anashaka kwanza kukubwira aho twayanze hariho abitwa ba Africa Nova abagoreti bose ni benshi bakiriho ariko rero urashaka kubwira nuko ivyo byose vyanyigishije kumenya gusitira umuziki w'u Burundi barakubwira nk'akarorero Delicia barakubwira yuko umuziki w'u Burundi watanguye tutarikukira mugabo watangujwe n'abakongomani nibo bari bafise ama orchestre nga mu Bwiza mu Buyenzi Ingozi no mu Rumonge bakavuza imiziki y'ikikongomani abarundi rero batangiye kwijamwe hariho ba Ngabo Leonce abo ba bobo bari bize umuziki ahantu bita kuri lycée y'Ingozi lycée bayita gute Don Bosco bizwa n'abazungu baca bafata amajambo y'ikirundi mugabo baza barakoresha umudiho w'igikongomani biraba gushika muri 74 ico gihe rero niho twavuga ko umuziki w'u Burundi watanguye kuvuka twaragize imana turonka umukuru w'igihugu yavyumva yitwa Bagaza n'umupfasoni wiwe yarakunda umuziki gose hanyuma bafatanya n'umushikiranganje w'ico gihe hamwe n'uwatwara radio ico gihe rero hariho umugwi munini w'abaririmbyi bakomeye bari barahunze muri 72 bari bibereza Uganda Kenya no mu Rwanda harimo abo batura bawugiga wumva ba Africa Nova niho rero president Bagaza yabatumirira kugirira higanwa yabera ajya kuri collège du Saint-Esprit ico kintu ni no vyita ko ari révolution de la musique burundaise hanyuma harajamwe rero abo bari basanzwe bari mu gihugu bacanjwa Miss yaratsinze n'akarimbo kitwa nta cica nk'irungu agira carrière solo hariho
n'aba Ciza Sylvestre bari bavuye ku Ntega abawe bakwise Burundi nanje nkwise Buramuko bajya hakaba n'abandi benshi bagiye habona niho rero hagusubira inyuma haci hafatwa ingingo yo gutanguza umugwi bita amabano muri ico gihe habaye imigwi itatu ikomeye umugwi umugambwe iprona warimwo Ngabore wonse umugwi w'ubushikiranganje bw'imico kama bayita Orchestre National hamwe n'amabano bari bafise inguvu mu bushikiranganje radio hamwe n'umugambwe byari bifite inguvu nyinshi barahembwa nakuri abakozi bahembwa habo mu mabano bo baraba intellectuel mu bandi muri necessity barabakotiriza ukompoza udakompoza waburi aleze agahembwa nk'abakozi ba leta uraza abakozi ba leta bakiyagiye bararonka bakabategurira ibiteramo bitandukanye mu gihugu mu province yose no kuja hanze bakagenda bakavuza bakabategurira hanyuma mu ma soirée officielle nk'ubaje umukuru w'igihugu avuye hanze nibo bamwakira bakagira ama soirée dansante nga kuri Méridien ivyo nagenda biyagira mugabo rero inyuma yaho haci havuka iyindi migwi nayo nyene idifise inguvu itangura mu Kamenge mu Kamenge niho bace batangura imigwi itandukanye mu nyuma haca abo ngaha za Nyakabiga bati natwe twatanze nk'aba Nahangwa River izaje zishaka konkiransa izo mu Kamenge aho rero imidiyo y'ikinyamahanga ikongomani yari haje kuza ama melody meza nubamenyesha yuko kera iradiyo yari ha droit d'auteur imiziki yo hanze hari amafaranga yava ku iradiyo y'u Burundi agenda kuriha OBDA yo hanze imiziki y'ababirigi y'abafaransa y'abanyamerika y'abataliyano yavuzwa ngaha Bujumbura yarariho bagaza rero yashaka yuko iyo muziki yo hanze itasubira kuvuzwa habe content y'umuziki w'u Burundi mugabo rero ico bibagiye nuko ya mafaranga yahora aja hanze guserva aba artiste bo hanze iyo acaza agaserva aba artiste bo mu Burundi ibi byose twama turimwo ngo BDA ntacikora ngo ibiki nta n'ingorane yari kuhaba gico kiri kiri gikomeye umva bamaze gukasa iyo system gushika ubu tukaba tutarayishikamo mu nyuma rero sino ivuga ngo Naimare harabaye iyindi generation yo mu za 89 90 91 amabani maze gupfa ba Africa Nova kagira ama studio privé yabo baca bagira ba Evode Naonankwa ari abandi bitwa ba Condo ba Cedric Bangui batangura kwemerja mugabo haca amagume muri 93 benshi rero barahunga abandi basigara ngaha ivyo naravyiboneye cyane naramaze gukora naramaze kuzandasohoka pour la petite histoire imbere ya 93 twe twara dutoroka twamugagara tugatoroka twagenda kuri la Quinoise no kuri 5/5 kuja kuraba imiziki mu maboîte ya après midi yahari muga tukaca dutaha n'ingoga alors 93 rero haciye hemerja bitwa ntuze umwe avukana na Dr Claude ntuze Nziza Desire bitwa ba Lolilo mu nyuma hacaza ba Farias hajya rero yaje kare hacaza ba Farias yaje imbere nyuma ya Lolilo ico gihe naradécouvre Nigasur yari groupe haya Farias yatanguye umugwe bita Nigasur bazana rero indi style amakasete niyo yaratanguye kugira inguvu bakazana ama instrumental avuye mu banyamerika hariho abantu babafasha bitwa ba Musheng Shangani bakabaheza ama instrumental bakayaririmbirako hanyuma mu nyuma nko muri niyumvira ko ari nko muri hariho periode ho umuziki wa karaoke utangura za 96 7 8 nka 98 gutyo kuduga hari amagume delisia amwe arenze makartie abantu bari divije ari amasoro gusa twarava mu makartie tukaza mwijoro guhungira muri ville
kugira turuhuke kugira mu ruhuko tukaza ahantu ngaha hepfo bita kuri Havana hariho umugwi witwa Lion Band warimo ba Mushenge Shangani abitwa Bob Jim yego atari ba Lion Story oya ba Lion Story nawe ejo bundi ni Lion Band 98 ba Cedric Bangumengo nibo bari bayitanguye mugabo je nagitanguye kuyibonamwo abitwa ba Bob Jim na ba Claude kuri basse baririmba abentrepreneur za reggae cyane bitwa ba Jeremy Menyamedia yego batangura rero kugira amakaraoke ngara atera imbere uraze Mushenge yaranabibandanije abihevye vuba novuga rero yuko le 3 ntango ya kazi 2004 bacatangura ama studio rero imbere yaho nka 2000 nimbura ko ari nka 2001 niba ntihenze noba nihenze nk'umwaka umwe haje rero ico bita studio digital iyo muri Menyamedia yari hajya kuri Secrenotique niyo yahinduye rero ibintu niho ba Farias na ba Loriro batangiye gukorera bitwa bakawe basosoke ya periode niho datangura akazi barahindura rero azana une révolution ikomeye biba ibintu vraiment biryoshe cyane mu nyuma rero imigwi ba myinshi baca bagira ama studio ba Willy ba Pasi ba Romeo yari juste ngaho iruhande ya Isanganiro aho mpumpeje ikiganiro hacemo iganiro bibiri nkaba ndinyabijeyo tukayaga hariho n'amaklipe twaturunye ndimwo amwe za Izere n'izindi hari donc uko rero evolution y'umuziki w'urundi yagiye ugenda ivyakurikiye nibi rero mubona vy'ubu usanga amaclip video meza cyane cya kibazo ko uravuga cyo gukompara ico no kubwira cyo mu ijambo rimwe delisha nuko naho nakubwiye ko nakunda gukompara mugabo hari ivyiza vya kera ni vyiza vy'ubu ivyiza vya kera nuko abaririmbyi baritonda cyane bakandika amajambo muhora mutima bakagira ico bita arrangement musical nziza gose bagahanurana nk'abo baririmbyi bariko nakubwira bose bakoze muri studio za Ministère ya Culture canke muhajya muri Radio Nationale texte bazana na melody baba bafise bagenzi baba barayihindura ntibashobora kwinjira muri studio batagukosoye naho vyagenda gute ubu umwe wese yikorera ivyiwe ntanakenera ko bamuhanura kandi umutwe umwe ntiwigira inama canke bavuga ngo inyakamwe inyaga imwe canke umuntu agirwa n'uwundi bobo ico nico kintu twovuga abakera basumvya abubu nabo basumvya abakera ama studio meza cane n'ama video son nziza gose ego nuvuga ko ari ibintu nk'ivyo ego nico nashaka kwishura ngaho uko kuntu dusanga yuko umuntu umwe ashobora kwiyumvira ikintu ari umwe kuko turumva yuko habaye busabane cyane ku bakera abubu kacu usanga nta bigihari cyane ntiduhava dusanga biriko vyica wa muziki cyane ego mu bisanzwe ubu hariho ibintu bishasha vyaje vy'amastudio n'amalebo mu malebo rero nimvira ko bajya bari mu malebo bayaga baragira amanama umu artiste ari muri lebo asohoye ariko aragira composition nibaza yuko minimum boba babikora mugabo nk'utari muri lebo nimvira ko ayo mahirwe atayaronka nico gituma nashaka guhanura abaririmbyi bubu agize nkora numva indirimbo nyinshi ziryoshe kwera ugasanga umuntu afise ni originality irenze ariko aradika mugabo mu majambo ijana yakoresheje ugasanga hari amajambo 5 canke 10 atari gukoresha kagaca kaba nk'agatashi kagiye konona indirimbo yiwe mugabo iyo ayisangiza abandi atarayisohora barashaka kumubwira ati hagushiramo iri jambo ushiramo rigi kugira ngo indirimbo yiwe ntigira gasembwa ico kintu n'ikintu gikomeye gose nimvira yuko abaririmbyi bubu bari bakwiye kuraba neza kugira ngo ntibave basanga bakoze ibintu byiza mugabo bifise akantu k'agasembwa ni nk'ikino neco kogwa komsa nk'abantu baba ariko baradukurikirana canke abanyamuziki badukurikirana ufise ico bizi ko ni nk'igico kogwa kugira ngo kumbure bwa bumenyi budahari ushobore kumva yuko bwoboneka urafise ijambo uvuze rikomeye muri gihugu nta bumenyi buhari urubuhari ni buke
ni ikintu gikomeye gose abaririmbyi eka n'abari muri entertainment twese dufite ubumenyi bukeya hariho n'abatagira namba hakwiye ubwa mbere na mbere ikintu citwa inyigisho imyaka twamaze bayifata ko ari ibintu byo kwiryohera naronse amahirwe je yo kuba mu bantu ba mbere baronse amaformation muri Pasaka harabo twakoranye nk'aba Masterland nk'abandi Mwag nk'aba Stein bo muri Bantu Boy n'abandi turagira imizito formation manageriale baraduhereza n'ama certificat baronka nico baduhanikira bita bourse de mobilité twaragiye mu bihugu bimwe kuja kuraba ivyo twize yuko ngene babishira mu ngira abandi murabaza bitwa Masterland ba Falasha bo magabo uramaze ko ngene Falasha amazi iminsi afise ubukerebutsi butagira uko bungana haje birafise iyo vyavuye vyahereye mu mutwe formation ya Ronse yego yarashaka ko yarafise ishaka burahera n'ingena bigenze mugabo nk'ubu turavye umwaka wa 2023 2024 ni ibintu birenze twarajanye muri capitale ya culture Iraba nabonye ingene ifata nta mwanya wo guta yarafise yari nkerebutse twapfuye kuvayo yarasubiyeyo kabiri muramaze ko nivyo yakoze Addis Abeba bijya vyose Menga bahiruka Addis Abeba kabiri bararose n'ubushimwe babaye aba mbere muri Afrika Falasha tumufasha aracari muto je digitama gisiye gifise ibivi bijya ni mu mutwe d'abord aragenda azica agiye gukora akaca vyaza umusaruro igikorwa ciwe kizomutuma asubira kugaruka bavyita réseautage igihe tujanayo Iraba kwa dufise igikorwa cyo kugira iki cyo kunga ubucuti n'abandi ba organizer ba manager ba promoteur we yarabikoze kudusumbya twega inshuro 10 nico gituma mubona agomagira gutya yaracari muto mu myaka yafise inguvu hariho nk'akarorero Masterland akunda kuvuga kandi yagakuye hariya niko nibaza Masterland arababazwa gose n'abacuraranzi n'abaririmbyi babura uburyo bwo kwivuza bamwe bagapfa ukabona aragiye tugeze hajya twarasanze bafise mutualité kandi ngaha turashaka kuyikora tukagira kuvuzanya ngaha tufise za soliste tukagira zindi abantu bose n'abataxivero barashobora kuja mu bwishingizi nike comment se fait-il que abartiste badashobora kugira na mutualité yabo ni ikintu gito gishobora gukorwa kandi kagira akamaro kanininya tukaronka n'ama subvention kubo bwira nk'abantu bakomeye bo hanze babaririmbye nk'abo bumva ba Africa Nova cyangwa Kajanini Kajanini yokumva ko hariho une mutualité des artistes ubwo buryo bakeneye ntugire ngo agize plaidoyer yamari ko arafasha ama association avuza abana kurikirana ivy'abakenyezi muri Afrique de l'Ouest biyumvira nk'ubu mu Burundi two kyorganiza yoreka gufasha dani gukorana niko riko ndavyita gufasha yoreka gukorana n'abartiste bo mu Burundi mugabo ubwo bwebwo bahe nizere yuko Masterland akunze kubivuga muranda bibona ku maradio ku televiziyo mu rimwe arakunda kagaruka ko gose kabisa twizere yuko azobishikako babaririmbye bakamwumva kuko abaririmbye hagiye mu Burundi n'abantu bagwanira n'ivyo batagira ugasanga bariko baranigana raba nk'ivyo yari bibaye umu artiste twa DJ Fernando aragiye abarundi hakurara côté positif des choses baciye bavuza induru ngo urumva ngo niyo muje kugenda na prevenir bafise we aruka kwivuga ko yaramufashe ndibuka DJ Fernando igihe ko arondera bijya bipapuro wewe guratwe yaraheze no gutwara isanganiro award yaramaze imisi ari ruguru nta numwanya kuronda ipapuro vyari ngaha Gusto ajya ariko arabitegereza aramenya ukuri numva ngo Gusto niwe yagiye no kumudeporeza vyose ntakira kimwe ariko abantu kwihinyishu bakaza kuvuga ibitafise akamaro badafite n'ubuhamya mbwa baramusabiye na rendez-vous kubanza gusaba rendez-vous ibintu vyose mugabo abarundi baryoherwa no guteranya abantu vyonyene vyonyene ibintu bitagenda neza nivyo bavuga
Nonyene vraiment. biya bintu vy'amaviza ni ibintu harimo chance harimo chance rero kugira babita gute hariho kuduza dossier n'akantu gatoya ni commission ni ibintu vraiment udashaka kumenya uno musi urashaka kuyibura ejo ukayironka cyangwa uno musi ukayironka ejo ukayibura ni kwiriki dukwera ko harimo akantu kaga chance twege rero reka dukuremo ivyo bintu by'ububwa dukunze by'uko abantu kunda gusanga bari kubavuga gusa ibintu bitaryoshe kumva tuje mu positivize ibintu turakararo kaba masterende borganiza abandi turakararo kaba falasha borganiza abandi kugira ngo tubone yuko hageze yuko dutera intambwe tuva mu bwiza twinjira mu bundi ntituve mu bwiza tuja mu bijabi ku kintu naco ca Amical des Musiciens kumbure menga hariho ukungena abaririmbyi bamwe binyoha abandi ico kintu cyo cari cyo kivugako aha twicaye twarigeze kubagirira ikiganiro n'umwe mu bageze gutwara Amical des Musiciens ufata kibanza ikibazo ca Amical des Musiciens nagikurikiranye kuva kera twarayaze na Budi yayitwaye turayaga na n'uwamusubiriye yari asanzwe ari deje wo muri ministère yashizira kuri ragibagiye ni se wa All Saint ndaza gutora izina CBH bigenze gute ndavyibagira urumva memba yaje mbona memba yayitwa imyaka n'imyaka nujya minsi rero batangura no kumutera jewe namwe iruhande yiwe Amical des Musiciens ni association association kintu ca mbere ni kwitanga ntishobora gutwara uwa Leonard sinzi nkayo niwe yayitwara imbere ya memba yarafashe arihebera Amical des Musiciens nta n'ikintu na kimwe yayikuramo niwe yatumye turonka nijya biro ministeri yagize isoneti abantu tudafasha reka basi tubahe n'akabiro yarakoze ibintu memba yakoze nibigira uko bingana abartiste yasoye hanze n'abajournaliste je ndimo muri 2013 naragiye ahantu bita Cotonou muri Sika Stade d'intégration de la culture africaine n'aba meilleur animateur mu bihugu 16 n'abafoto na nyerenzo yabaha mvudifi n'umukiri mutanganika memba niwe yatworganije yego hari abitwa ba Excellent nimubona abayiduje bagiye hari abartiste ba Steven Sogo ba Shazi Cool ba Albert Kuru ba Emelance Emi ba Natasha abo bose ni memba yashoboye kwikora iyo festival twarunze ubucuti gushikaho muri 2022 nagumanye ubucuti nabo ku buryo tuyorganiza mu gihugu cyacu Burundi turakira ibihugu bitagira uko vyingana ivyo vyose ni idea ya memba alors ico gihe nta na infra yahembwa Delisi yambwira wowe ukorera imyaka n'imyaka ikintu kitaguhemba memba yabikora memba yaragize ingorane no muri famille avuga ati wewe wagakoze ibindi ukagira iki mugara abandaje arabikora batangura kumutera batazi ibyo bizananye kuko bari bamaze kumva ko ari amafaranga ari mu kujayo iyo ni secret mutigeze mumenya hari ibintu byari ko bitangurwa z'ama projet kubaka amasale n'ibiki abantu bamwirukako mu bantu bamudefense narimo kabisa parce que nari nzi combien yitanze ko abantu dushaka gusibirako hari abayindurugu nyinshi abantu bipositiona byari ibintu biryoshe gushika naho haza umuntu ubu wewe ntakeneye amafaranga ya Amical asanzwe akora ahantu ari ifise arondera kanya gato yarashize birashira mu secrétaire hariya nico gituma bimarsha yaba haragiye umuntu atafise akazi asanzwe akora naho nyene hariko hava bingorane Amical des Musiciens ingorane yayo ndayibabwira yari Amical des Musiciens ingorane yayo nuko ifise abanywanyi batabaho none Delisi mu makartier ajya tuba n'amatontine hari none ishiramwe rigirike ishiramwe baje amatontine barakotiza association dakotiza nta kamaro parce que ajya amafaranga mu kotiza ni yaza kubafasha mu kugira imigambi Amical des Musiciens soi ntibasone kwitera
amacumu ntibaze batanga amafaranga muri ariko idakora abo artiste we bivuze ko abaririmbyi badakotiza urambarize umwe akotiza n'umwe baruhuka baguza amakarata umunsi bazokotiza nizo bivutse mugabo ko badakotiza batwara abakecuru bo mu quartier kwera ntashirame n'abantu basangira icupa banza kuzana amahera utazanye amahera na club yari yose utazanye amahera nacisha kwe amikare wabatu badakotije nibashake babyihoze nico gituma niyumvira yuko nta kibi yaduteye ntaco twoyagiriza kuko inka ikamwa ico yariye turindire rero umunsi abartiste memba yarose nka karaka akakorganiza harige yunguka duke mugasi ibintu byabiri sure ico gihe byabara kwikora abartiste baronse iyo dire organize bamukomera amashi abataronse bamutera amacumu urumva kandi abakozi nibakorera mu bindi niyumvira ko Amical des Musiciens rero ntiravuka au fait izovuka umunsi abartiste bagiye barakotiza régulièrement bazoca baronka uburyo bwo gutuma ifonctionne ntibari raba nk'ubarashaka kuba fait de la musique fête internationale de la musique nivyo bashoboye gukora bike horo ubona ni ibintu byo kwisopa bazerinze ko bashaka kuronka sponsor zo muziki gihugu razize entreprise zifasha kandi hajya umuntu atanga sponsor ntugire ngo ayitanga kwa gusa isanganira ronka ama sponsor menshi gose namahera menshi cyane isanganira award wiyumvira ko kubera iki nakubwiye bituma dukorera dufise ama espace tushashira kwa ma publicité bya bindi ukaduha amafaranga ore kuyaduha cyo badufasha kuorganiza isanganiro wa adama dépense tutoshaka kuronka amafaranga baradutera amafaranga natwe hagaba échange de service ama espace publicitaire mu radio no mu televiziyo kamara igihe kinini yagoze biko biracama nico gituma sponsor tabaya gusa iyo babonye ubonye haje nk'akantu gato gacuvuza induru ngo president wa Amical yari amafaranga yawapi ntayahari na gato kuvyerekeye Amical des Musiciens inka ikamwa ico yariye abaririmbyi badakotije Amical ntiyoronka icibaha kandi abo baririmbyi ntiboronka ico bakotiza kuko nabo nyene ntibaronka mugabo muri no myaka 5-10 iheze hari ikintu cabaye gikomeye niyumvira yuko gishobora gusova umuziki w'u Burundi haraba ibintu byitwa malebo hari ibyo bita nkaziya za Bantu Boy Master Music ijya kuza music nikagira ama studio bakaproduza abantu bakorganiza ama spectacle ama competition ndafise ni wanje yitwa Nsavye Mit Services yashoboye gushikana umu artiste hakujya ni ibintu bifasha iterambere ry'umuririmbyi niribwo nasinya ama contrat n'ama institution ama ministère tugakora ama spectacle bakaduha amafaranga fatika biba irrégulièrement mu artiste akaca yinvestisa amafaranga yiwe mu bindi bintu commercial ugashobora kuvyaza umusaruro amafaranga bayaronsa kaya place ahandi uwo mu artiste azotunga ni yatunga bakaba benshi barashogira association Amical des Musiciens igitangura yatanguwe na Ngabo Leonce dans l'optique yuko bashobora gufashanya kugira ngo leta nabafashe abijya vyuma bazanye muka president Bagaza yababwiye sishobora kubihereza un club canke umu individu muteza kuba associé kwa gushaka kwakira umugwi witwa Kasav nga aye mu Burundi ikindi naco ndashaka kuvuga kindi kirenze ivyo muri formation twaronse hari witwa Luc Maituku umusenegalais yatubwiye ati presque toute l'Afrique naragikica sanayibonye ni la même sauce ingorane ziri mu Burundi kari mu mperiko kari mu ntama ibihugu bigira droit d'auteur ikwiye droit d'auteur na hamwe hari no ngahaye mu Rwanda ntibarabishika ko naho bamaze guterwa nibishoboka droit d'auteur kuvuga isangana ivugije umuziki irariha mu radio no mu televiziyo ayo ma miliyoni yakura he mbwira radio ngayo ushobora kuriha amafaranga wewe rero ico yakoze Luc Maituku yatubwiye ati twebwe iwacu twari tumeze nk'amwe aba muri Senegal ati mugabo hariho Imana bagize Imana yarabafashije baronka umukuru w'igihugu umujama wabo
arabahamagara twe natwe urazi ko umukuru w'igihugu wacu yatubwiye ko ari umujama w'abartiste ari umujama w'abajeune arabahamagara arababaza ati none mwebwe ntubafashe ko tuzisanzwe tuzinanye baramubwira ati twebwe reka tworganize amika plutôt OBDA yacu urazi ivyo bakoze Delicia baragiye bafata droit d'auteur mu Faransa droit d'auteur y'abanyamerika droit d'auteur y'ababirigi bashira hamwe baca bakuramwo ivyo ibita bafavoriza barata baca bafata ibibafavoriza babishira hamwe baca bashira umukuru w'igihugu ati dusinyira ibi aremera arasinya mu byo yasinye hari kugira iki gufata OBDA urazi ni urwego rwa leta baca barayigira para étatique no kuvuga yuko haba harimo ivya leta muga hakabamwo aba privé abari à la tête bana ba privé hari ama société ameze gutya afise umutahe wa leta kandi ari na privé baca baravuga ati twega abakozi bacu nicyo tubihembera haraza abartiste bikomeye nk'abayusundu yusundu n'umuntu afise amamiliyari n'amamiliyari avuga ati mwe ntuza gukora ivyo tubatumye niko contrat nyivuga bibananiye rega abo byananiye bari bamenyereye byo kwicara murabizi ngere byifashe n'ubu ngahi wacu bana ku kwezi barahembwa hariho nka institution bita muamuzi ko hariho institution ngaha bita spectacle loisir yo muri ministère haraba ama spectacle yumvira ko bayamenye yumvira ko bayajamo uribuka primusique kiba narayibaye hafi nta muntu muri ministère n'umwe nabona urumva pour dire quoi rero bo rero bace bagira iki bakoranye n'ubushoboye ubudashoboye ramenyere kwicara barabirukana ico bace bakora barabwiye ngo muntu ufise televiziyo nkuba akavuga televiziyo isanganiro uratanga amafaranga forfaitaire urumva tuvuge nka 5 millions 10 millions par an none wimvira ko televiziyo ari televiziyo isanganiro ura 10 millions par an kugira ivuze imiziki yose y'abarundi ntibishoboka 3 4 5 6 akora karoro ntanze iradio uzotanga 5 millions par an baca bafata aya manshit ubari ama hotel bakavuga ati muzotanga 3 millions par an urumva bagaca bafata amabus n'ama kwasteri yumvi plutôt ama taxi fata ama taxi yose yo mu Burundi n'amabus yose yo mu Burundi ufise mu radio n'utagira mu radio bakabacira tuvuye nka 100,000 par an hari bus yobura 100,000 par an chage taxi ku kwezi nangaye nka 10,000 urumva ayo mafaranga yose barayarekorta bayashira mu kigega bamaze gushira mu kigega bagaca bavuga ati okay reka turabe rero fréquence y'indirimbo zivuzwa bagasanga muri no mwaka Fariaz niwe yavugijwe kanini wakurikiye Lidiwal wakurikiye Libelisi ba DJ Ferrado uwo bavugije kuri fréquence agezweho akaronka une certaine somme iruti y'abandi genda bakurikira kugira gushika y'amafaranga ahere abari hari munsi bakira underground cyangwa upcoming ko bavyita bakagwana kugira bashike handi hejuru twadotoye nuko yashobotse ikindi bakoze natwe dushobora gukora mu Rwanda mengo bashaka gukora nashaka guhereza ko Delicia ubuzi ko umusumwe umuririmbyi yitwa Chanjo wa Miss yagiye ahantu ashaka indirimbo yiwe akabona ahantu ari cassette akayitira bakayimwima umuntu yafashe indirimbo ziwe ashyize kuri cassette nga mu Burundi yafashe indirimbo ziwe yazigize copy arazigurishije Chanjo wa Miss birashitse izo ndirimbo ziwe ntazafise ngera yazikeneye ambwiye ntiza barazimwima abo mu Burundi iyo period bisigura nkuko iyi shati nambaye nusanga yanikiwe ahantu nagenda kubwira ati ntizi iyo shati akayinyima kandi ariwe yayinyivye nico bisigura hariho rero mu Rwanda ikintu bita kandi acigihe za 2005-6 bari barabitanguye police spéciale nakujya hariho police des mineurs police des mers sibabibona wewe ugize Imana ukamenya umuntu yakwivye yagiye agafata nk'indirimbo ziwe mudafitanye amasezerano akagenda kuzikopya urashobora kugenda ugahamagara police special uti uyu muntu yanyivye bakamuca amande bakayaguha nk'ico kintu mu Burundi cyo shoboka mugabo
iyo polisi ntiraboneka mugabo bashatse boyikora hari igihe kimwe Apollinaire yigeze kuza ngaha araduhamagara muri Bonesha RPA Isanganiro na RTNB turagenda ngaha kuri Sojemak turagira turafata amakasete batwivye hanyuma icaciye kiba nuko twaciye dufata turagira intuze turabwira utwara Sojemak acaragenda arabacakira mugabo nawe nyene ntiyavyumva abonye amakamera hanyuma turababwira ati mwivye hera ibikopi babikorera mu Bugande hanyuma hari commerce umwe yavuga ati sinzi ko nibye ahubwo je nabona ko ari kubagira promotion hanyuma haciye abinama hajya kuri Odeon Palace baravuga ati twebwe genda mwebwe rero muzimilitiplie mwebwe muzana amakopi original twige tubagurishirize turonka aka pourcentage kiwacu kumbe rero hari ababikora batazi ko ari amakosa bisigura rero yuko nk'ivyo ni ibintu ministeri ishobora gukora si amikari yo bishobora yonyene canke OBDA hoba nk'iyo ntuze police special yakujya ugiye wambaye impendereza muri ville bashobora kuvuga police de mers ikavuga ati wewe exagere warengeje ibintu nk'ivyo canke ugiye ugahotera abana hariho police special pour la protection des droits des enfants urabona hariho igipolisi kibijeje hakaba police special pour les droits d'auteur hagize umuntu akwiba ku mugaragaro ubifitiye waragiye d'abord ukuteza kuja kwa registra iyo œuvre muri OBDA hanyuma ukerekana les détails yuko wibwe sinzi ko muzi hariho Coprodac murayizi collectif des producteurs de l'audiovisuel du Burundi bo bari capable kubikora mugabo nta bantu benshi babizi parce que ari aba intellectuel benshi bafise ama liaison y'ibintu byo hanze bashoboye kubikora nuko rero mu ncamake vyifashe bivuze yuko ayo amikare kubaririmbyi bayirimwe bagerageza baze baracontribute navyo nyene byofasha nta buryo bafise bu contribute ntabwo boburake je ndakubwire Delicia amaze imisi tukunda kurikira kiretse kubinegrija muga nta buryo bo jewe siniyumvira yuko muri no minsi kiretse bamwe bakomeye hohera tuvuge nk'udufashe nk'abantu 10 20 niborenga 30 kandi association y'abantu 20 30 irabaho bakabikora abo boboneka nk'abaje bagira amakaraoke n'abantu baronka des revenus réguliers bashobora kubikora naho boza barariha 20 000 par mois cyangwa 30 000 par mois niyumvira ko batobura aba artistes bashika nka 300 bari capable yo kuronka 30 000 40 000 par mois ndibaza aho rero bishobora kubatera intambwe yo gushaka gukora ikintu sinumva ingene Amicale des musiciens iri incapable yo gukora dans les journées internationales de la musique c'est impossible c'est vraiment impossible ibyo bintu twabiko ya 10 ans byarashoboka ngo nuko babuze soutien y'ama sponsor ico kintu c'est incompréhensible ni kintu umuntu adashobora gutahura nibaza yuko abo artistes bari bakwiye kuja kuri Amicale des musiciens bakaza barumvikana basi bagafasha Amicale gutegura ibintu nk'ibyo nayo handi Amicale ntavyo yoshobora badacontribute kugira rero ngo dusige inzira amavuta turangize neza wavuze akantu ka Isanganiro Award ndahiriwe ko ndakuronse no munsi kumbere ko tuko turaganira nkuko wabivuze yuko ku bya DJ Fernando byateye uruhagarara kuja ahari karakorera ubuye ikindi kintu cateye uruhagarara n'inza Isanganiro Awards bama ngo Isanganiro bimeze kunuku kuri pancarte ntibaramushirako ico nacari cyo bivugako ni bimwe twame tuvuga yuko abarundi bakunze kuvuga ivyabaye ijya pancarte ntibe yari bwaje ko habaye ama imprévu menshi d'abord igihe atsinda yari busy gose hari ibintu ariko arakora vraiment DJ Fernando ugira tumutore kuko gufata ifoto yari yose gufata ifoto yari yose turamujana aho bamufotorera bakamufata amapose menshi afise d'ailleurs n'ijya trophée yiwe ico kintu caratwaye umwanya ica kabiri iyo twatoye ubwa mbere hari aka problème kashitse nandi bantuze ata resolution hama tuba obligé gusubira kuja kwironderaho bamufatiye ifoto mu mwanya wa mbere warasanzwe afise izo foto ntiyabonetse mugabo mu nyuma yarabonetse ubu rero nimvira yuko nka lundi ou mardi muzokibona ni ibintu bisanzwe akora ka detail uretse n'ivyo bavuze haro nabashikirije yuko
ngo bamuhe agashimwe gatoya ngo televiziyo yonyine nta sponsor urazi haje isanganiro ivyo itavuga ni mushaka kubengene ivyo itavuga ni vyinshi uraza amahera aronka nayo tuvuga arayaronka mbe ndaretse we n'uwa kabiri n'uwa gatatu araronka ikindi rero kitari bwabeho mu Burundi kari bicucuje bukishimangireko ikintu kitari bwabeho Isanganiro wadikorera kikubwiye aba artiste bose baje 12 bama bavuyemwo oye abamaze kwitwara yego kuva kuri edition ya mbere kuva kuri Khalijo ujya munsi ubanzaje baramufyondera kantu uramaze ko umuntu azogwa baro agashimo ku mwaka ataje ico kintu yumva ko ari ndayo gikora kiragoye aba artiste bose batwaye Isanganiro Award ujya munsi wa final geze baje barabafyondera agashimo ivyo rero reka nabivuze nari kureka no kubivuga twige rero kutaraba le côté négatif des choses murabe le côté positif des choses turabe mbega Isanganiro imufashiki yaheje gutwara Isanganiro Award nk'ivyo tuko turamutegurira ntavyo muzi ivyo twakorana na Emily San muravyibuka havyo mwamenye Emily San yafashe indego bwa mbere kuri Isanganiro Award yapfuye kuyitwara ubwo nyene twari tugize idira cagenda gukorana n'umu artiste wo muri Kenya hari abandi ba John Melodica barungitwara muri Kenya nyene arakora ibintu nitwe bivuga ngo tubimare turabizi neza yuko niyumvira ko umupira hamwe n'ibintu by'imiziki ni ibintu abantu bidagadura baba bashaka kuba bariterera inkuru haro n'ababikunda ibintu nk'ivyo sinzi kuramenya ko ari aba artiste bakunzwe kuvugwa nabi bikabaryohera bavuga ati jewe ebana fume mvugwa nabi mugabo mbe navuzwe ahubwo rero nashaka kubamenyesha ikintu gikomeye aha dufite umugambi ukomeye wa Isanganiro Award ukomeye gose wari kuja mu ngiro uno mwaka hariho bimwe bizoja mu ngiro bikenya mugabo umwaka ukurikira mwana wa mama umuntu azoba yatwaye Isanganiro Award yazo ebana uretse ivyo d'abord indege yateza kwifata sûr et certain ibyo vyama bayategura hariho ibindi rero bazokora kuvyerekeye ama projet yabo urumva ivyo vyose bavyatanze kuko hajya wene uko muvuga ivyo hariho nabiyumvira yuko haba amatricherie ariko dirishe ndakubaza ikintu kimwe uyumvira ko hariho competition mara 12 ans itrisha kuva ku mwaka wa mbere gushika ku nibishoboka wamaze kwirasa mu kuguru umenya nk'uwo mbwira uti je ndashaka kumenya ivyo ingene mukombozi yarushije Line Story bipanze hajya turarchiva nakugira delisi ugiye kuri école primaire cyangwa secondaire handi wiga ukababwira ati nzanira dossier y'amarota narose muri deuxième primaire cyangwa muri 8e barayaguha no muri ministère dossier birahari no ngaha dossier y'aba artiste bya Isanganiro Award avec les abajurés babita abajurés les membres du jury babita abajurés ivyo bagiye barasenya byose turarchiva benaritse ivyo uwo mwaka abantu baza kuvuga bataravye neza no tubazi vya ya 8 ans ya 10 ans turabikwereka nibaza ahubwo gusa yuko Isanganiro ndayishimira cyane yanyigishije ibintu byinshi Isanganiro yarangaburiye iranderera abana n'umugore niki irampa ukazo zo kwiga ibintu byinshi cyane mu byo yanyigishije biruta ibindi ni kuba pragmatique kuba juste ico ni ikintu gikomeye gose kandi sinzi kuri aromarka yuko no mu kino gihe hari amaradio menshi yatangiye kugira amakompetition mu radio yabo Isanganiro yamye ari imfura hari ibiganiro twaradukora ugasanga nitwe twagitanguje abandi barakurikiye sindabivuga ivyo biganiro ugasanga tubaye icitegererezo nibaza yuko sukuyihana kuyihayagiza gusagura uko ndayikoramwo mugabo ndaryoherwa cyane nuko yinspira ayandi maradio baze n'imisi ndayivuga ati ngo televiziyo y'Isanganiro canke radio y'Isanganiro
radio isanganiro ngo ni radio ngo ayandi maradiyo yumviriza niyumvira ko baratwumviriza kugira ngo bashe kwinspira ibyo dushobora gukora nuko urakoze rero ego akajambo rero kanyuma akajambo kanyuma nashaka gutumirira jewe maze 20 ku radio nashaka gutumirira umumesha makuru mushasha gitangura amaza amezi ko ubumesha makuru n'umwuga ni nka kujya kw'abaganga abasirikare abapolisi si kuvuga ngo bagenda kurondera amafaranga uzogenda ufite passion uzomenya ibintu byinshi uzomenyana n'abantu benshi mugabo ugenda ufite umugambi turi mu gihugu je natanguye gukora mpeje secondaire ubu bahejeje licence n'ama 3e cycle baraza ngaho kazi bakabura kazi ugatuye badufashe tukiri abana baheje secondaire no kuvuga ibihe bindi ama diploma asigaye ega arafise akamaro mugabo sico kimwe na kera yarafise akamaro gusumba ubu tugende twiteguye gucrea twavuze yuko asigaye amaradio menshi n'amateleviziyo menshi mugabo ugende ube professionnel no kuvuga izi radio ukagira televiziyo ubikora professionnel uzokora n'abantu bakomeye ukora ibintu bikomeye uronka ayo sponsor ukeneye kwera ko bakubonamwo ijunja n'ijambo mugabo uwo ariko ararota ashaka gukora iradio cyangwa televiziyo ngo aboneke gusa ucanke yumviye hari n'abiyumvira ngo bazokuramo amafaranga utabaye professionnel ntabizokuramo kabisa ahubwo uzosanga wayashizemo ni benshi bamaze kubikora bikaguma bipfa kwera birazimbye kugira ukora ikiganiro nk'iki twebwe dukoze nk'iki dukoze hariho kamera hariho trépied hariho abamesha makuru hariho imashini bimonta ari biki iyo wideplashije ukagenda ruguru kagira iki c'est toute une fortune en contrepartie nk'iki hariho ko turabati televiziyo yitwa umuco bayita Akamo FM Akamo TV harabazi ko Akamo TV iri gorajya amadolari iri mu kugura ngira igisagara cyose cya Bujumbura kumbe na mafaranga muguma mushiramo ndabizi ama dépenses tugira ku radio bacu no kuri televiziyo biragoye ni bikomeye mugabo ufisemo passion ka ufise udufaranga tushaka gutanguza uyisufi kugira ikintu bita originalité hanyuma ugakorana n'abantu uzogera ahantu ubaye professionnel bashaka gutuma ugira documentaire nk'abo umva ba Ngabo Leonce yaragize documentaire ikomeye ivuga ku bintu by'inzovu yaragize filme yitwa Gito Lengra yakuse nambari muri euro madolari ndi genre uri imagine sinzi amafaranga yakora menshi cyane gose n'ubu aracajya amafaranga ya OBDA international ujya yazopfajya kubera iki kubera yashoye gushika hejuru none ibintu Ngabo Leonce yakoze hacinyaka n'imyanya kuko twese tutoshobora kubikora tukira di production zishobora kugwego nitumwegere n'umutama twagize imana akaba kiriho akaba ari hafi yacu tumwegere tuyage nawe yambwiye ati je naje mu Burundi mvuye yaramaze imyaka myinshi abibera muri Canada ati fise objectif zibiri kuvyura amicale des musiciens no kugira ivya filme ashitse ga akabona aba artiste man ibintu barimo aba baririmbye arambwiye ati naranyereye yarumiwe canigirira Festicab ba umenye ko Festicab iyo festival de l'audiovisuel du cinéma du Burundi batangwe ata filme nimwe bagira bagize ama clip video yaba Papi Jamaica bandi uko iminsi yagenda niko bagira ama production y'ama documentaire n'ama filme fiction hamiba international zikazi zimijijama ubu yararamuye ba Edi Munyaneza ba Papi Jamaica n'abandi birigwi buraya Edi twarahure mu birigi ararenze ibintu akora ukwiruka yaranambwiye pour la petite histoire ati abana bize ivyo yabigishije bagize yama école AT urayimwe bizo ngo ama école AT bariko barasuzugura ngo wewe ngo wize CFA ngo wize ETK ngo wize urayibona ngo nta burenganzira bwo kuja muri kaminuza urumva ati mugabo baronse ama formation baronka ama prix internationaux baragira ni ma formation
ubu ngo nibagaruka muri iki gihugu bazoja kwigisha ku university urumva ico kintu wa wundi wasuzuguye ngo urumva ngo wowe ngo wagize cursus tagushikana kuri kaminuza niwe no seulement yagize kaminuza ahubwo afise niveau yo kwigisha kuri kaminuza kubera iki kubera ari competence afise ubu isi turimwo nivyo ariko rabwira aba jeune isi turimwo nta byo gukangisha ama diplome isi turimwo bakubaza ushoboye iki yo mu cameraman wawe agiye akagira image nziza akayerekana akayihereza umuntu azi kwanaliza image ntazomubaza ngo urumva ngo wagize ngo ama 3e cycle he gufata image azombwira ati nshaka unkorere ibi mu kurangiza warumvise ujya mu director aheruka kuronka ama prix mu Rwanda mu Burundi agira ama clip video John Ella jeune nzi atekereza bitagira uko bingana ndamaze gujiwe nka kangahe tukicara ndamubaza wowe ibintu bikura he arambwiye ati Christian nguma niga ndaraba ingene abandi bafata image nkabona qualité nkayigana nguma niga ndabi by'abandi rero natwe tumenye kwiga tumenye kwiga umurimbyi wiga umucurazi wige umenye ivyo wiga ivyo ari byo mugabo ugabanye kuzura kritika abandi atujya yantunganye tugabanye ishari tugabanye uburozi muri iki gihugu uburozi bwabaye bwinshi abantu basigaye batinya dukwereka yuko basabye basigaye batinya no gusangira ivyo nivyo iyo technology y'uburozi gahebwe yadufasha iba nyinshi abantu gusaba bavuga ngo tugende kuri 14 bukamenge baturugore nizo nkuru zihari ngujya mu ngo amafaranga yakuye kumbe yirirwa arakora nuko rero murakoze cyane numva nariko kugira ama interview kera ego ngira mu misija natwe tuzotangura rero kuza turigisha haye ibyo natwakuye mu bandi tugira ama association tuje hamwe n'abandi ego turabe yuko kino gihugu tugiteza imbere ntitugwe twiyumvira Serbie gusa bikure mu mutwe hano twateza imbere yego hari umuntu ashobora kubikora bizi ko bishobora kumugirira akamaro mugabo kugenda neza ndagushimiye nanje ndabashimiye gose reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuva ku ntango ushika ku musozo ntimucike intege mukurikirana kino kiganiro kiraryoshe kandi kirimo impanuro nyinshi nizera neza ko muza gufashwa mutibagira kugira s'abonner bien sûr ko utarayigira j'aime commenter on partage kugira ngo bigende neza na commentaire yawe ndayikeneye kugira ngo tumenye ko tutari ko dutamba twirorera yari Christian Savye na Himbaza Felicia ndabashimiye bye bye ciao